Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibintu byakomeye cane mu gihugu c'u Burundi nyuma yaho uwahoze ari perezida w'u Burundi yabwiye perezida Evariste Ndayishimiye amagambo akomeye cane kandi ateye ubwoba, akabimubwirira mu ruhame, aho yabwiye Ndayishimiye ko ari nahaga akarenzaho andi magambo menshi yerekana ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD harimo na perezida Evariste Ndayishimiye ari bazingamitse igihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka kuri ayo magambo yamubwiye ndetse n'ikibazo gikomeye cane yateje mu gihugu c'u Burundi. Ibi byose bikerekana ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye buri kwiherezo, kugeza naho abarongoye igihugu c'u Burundi basigaye bamwamagana mu ruhame ndetse bicaranye bari mu kiganiro. Ibi byose nyine bikaba byaretse benshi mu Barundi ko bakwiye gushira ubwoba amaze bakikuraho intwaro ya CNDD-FDD, intwaro izingamitse igihugu c'u Burundi. Mu rwego rwo kwivuna abansi bakiriye umurwi mushasha w'imikangara yahora mu nyigisho z'imikiro. General Prime Niyongabo avuze ijambo riteye ubwoba kandi riteye amakenga. Hari amajambo General Prime Niyongabo yavugiye aho bariko mu birori byo kwizihiza abo bana b'imikangara bari bamaze kwinjira mu gisirikare, akaba yavuze amajambo akomeye cane akagabisha abasoda bagenzi biwe bashaka gukurikira perezida Evariste Ndayishimiye mu mugambi afise wo gukura Prime Niyongabo ndetse no gupfunga bimwe mu bihangange. Nabyo nyine murabikurikira mwidonido y'amakuru. Saya gusa harani menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, uwecu ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone akariko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Wigeze kuyobora Uburundi yise perezida Ndayishimiye intahaga ndetse avuga ko ubutunzi bw'igihugu buzingamitswe n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bakorera inda zabo aho gukorera abenegihugu babashize ko ngo babarongore. Domitien Ndayizeye wayoboye Uburundi hagati y'umwaka wa 2003 n'uwa 2005 mu mpera z'icyumweru kirangiye yatunguye benshi ubwo yanengaga ubutegetsi bwa General Major Ndayishimiye Evariste Batazira Neva, ageraho amwita intahaga. Ibintu yabwiye uyu mutegetsi imbona nkubone ndetse benshi bakavuga ko Domitien Ndayizeye ari umuntu rwose ukomeye kandi ukwiye ukunda kuvugisha ukuri, akaba ariyo mpamvu yahisemo kudahisha Ndayishimiye akamubwira ko ari ndahaga kandi akamubwira ko gutwara igihugu byamaze kumuta kuw'amazi. Byari mu kiganiro cyahurije hamwe Ndayishimiye, Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya bigeze kuyobora Uburundi, aho cyatambukijwe ku mboneshakure zitandukanye zikorera mu gihugu c'u Burundi. Muri icyo kiganiro hari aho Ndayizeye yabwiye perezida Ndayishimiye ko uruhuri rw'ibibazo Uburundi bukomeje kuvurugutamo ruterwa n'ubuyobozi bubi bwijanditse mu giturire ndetse bugizwe n'ibisambo byiyemeje gusahura igihugu. Aya ni amajambo akomeye cane kandi akaba ari amajambo rwose yuzuyemwo ukuri kwishi. Avuga areba mu maso ya Ndayishimiye, Ndayizeye yagize ati
leta irasamburwa na beneyo. Na wewe urabibona ko abarundi bahora babivuga. Hariho abantu bafise umwina inda ku buryo wibaza ngo ese uyu muntu yumva azabijyana ikuzimu. Ibi nibyo bivugwa na benshi, ariko igitangaje ni uko ubivugaho cyane ari Ndayishimiye Ndayizeye akaba yahisemo kubimwibwirira mu ruhame. Barahari b'intahaga, abo nibo nyirabayazana b'ingorane zose dufise uyu munsi, bafatiye ku bukene bw'abantu bamwe bamwe, igiturire ndetse no kuronka amafaranga batavunikiye. Ubwo Ndayizeye Domitien yabwiraga Ndayishimiye aya magambo akarishe nta kurya iminwa, amureba mu maso, abari bakurikiye iki kiganiro baguye mu kantu bibaza icyo Ndayishimiye agiye gukora. Ukuri Ndayizeye yabwiye General Neva muri ico kiganiro kurashimangira ko Ndayishimiye yananiwe kuyobora Uburundi ngo abukure mu bwobo bw'ubukene, ahubwo we akaba ashize imbere inyungu ze bwite n'iz'umuryango we, ku buryo arushaho kubuganisha mu manga y'ubukene, bikaba ndetse biteye inkeke abarundi b'ingenzi zose. Ubusambo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bushinjwa n'uyu wahoze ari umukuru w'igihugu hari n'imiryango itandukanye yagiye ibugaruka ko ndetse igatanga ibimenyetso bifatika by'akaga Uburundi buganamwo. Muri make abarundi bakwiye guhaguruka bagarwanya ubutegetsi bushize imbere kubica no kubasahurira igihugu, kuko Ndayizeye Domitien ndetse n'abandi benshi ntaho babakinze, kuko ibiriko biraba birateye ubwoba kandi biranateye isoni. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye bukomeje gukora akabi kabishe abanyagihugu, cyane cyane benshi bakemeza ko abanyagihugu babangamiwe gusumba abandi ari abo mu bwoko bw'abatutsi, kuko kuva Ndayishimiye yashika ku butegetsi ariko arabahiga buhogo gushika naho abasanga muri Kongo, akajya kwica abakongomani badafise ico bapfa na gitoya n'u Burundi. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwubakiye ku rwango rw'abatutsi. Ibimenyetso birigaragaza. Imyaka 9 irashize abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi bari ku ngoyi y'urwango bakorerwa n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, aho bicwa ndetse abandi bakaburirwa irengero bikozwe n'inzego za leta zirimo igisirikare, iperereza, igipolisi ndetse n'urwaruka rushamikiye kuri uwo mugambwe ruzwi nk'imbonerakure. Uru rwango Perezida Ndayishimiye na CNDD-FDD banga abatutsi rumaze kuba nyambukiranyamipaka, aho ubu bagiye muri Kongo ku nshuti yabo ya kadasohoka Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo mu kwibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi biganjemo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye bufatanije n'ingabo za Kongo FDLR na Wazalendo bukomeje kwica abanyekongo b'abatutsi, bakabambura ibyabo ndetse bugatwika inzu zabo, mu gihe abarokotse bubamenyesha aho kugeza magingo aya bahungira mu bihugu bitandukanye bituranye na Kongo birimo Uganda n'u Rwanda. Mu bihe bitandukanye ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwagiye bwakira mu ibanga intyoza z'abahezanguni b'abanyekongo mu kubiba urwango rw'abatutsi zirimo Justin Birakwira na Otto Bahizi, hagamijwe kurushaho kongera ikibatsi mu bikorwa byibasira abatutsi mu karere. Ku rundi ruhande ntibikiri ibanga ko Perezida Ndayishimiye na CNDD-FDD bamaze kunywana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR uhora wigamba ko uzoshirwa ugarutse mu Rwanda gusubukura jenoside y'abatutsi wasize utarangije. FDLR kandi yamaze kwinjizwa mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu imbonerakure, aho aba bagome bagabanye ishyamba ry'ikibira ngo barikoreshe mu kugerageza kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Harageze ko Ndayishimiye na leta ye bamaganwa ndetse bagafatirwa ibihano bikomeye, kuko aho bagejeje igihugu ni habi cyane ndetse barashaka gukwegera akarere kose akarambaraye.
bamwe n'abandi bakabona ko ibi bintu biriko biraba biteye isoni kandi bibabaje abarundi bijunje n'ijambo bari bakwiye kurya umutima amenyo bagatabara igihugu camaze kwibasirwa n'akarwi gato cane, akarwi kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi, akarwi kadakorera abarundi ubwabo ahubwo gakorera abatazwi ndetse gakorerwa inyungu z'abantu bake cane. Tuve kuri iyi nkuru amakuru yacu tuyabandanirize ku mabi ariko araboneka mu gihugu c'u Burundi aho abanyagihugu bariko baricwa umunsi ku munsi. Bujumbura haratowe ibiziga bibiri ic'umugore n'ic'umugabo mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Igipolisi n'abajejwe intwaro bemeye kugira amatohoza. Ikiziga c'umugabo ashobora kuba afise imyaka iri muri 40 nticashoboye kumenyekana. Catowe muri zone ya Rohero muri komine ya Mukaza hafi yaho bita Jardin de la République. Ikiziga ciwe nta ruguma na rumwe cari gifise, nta bimuranga na bimwe yari afise. Nk'uko tubikesha abamwiboneye babona ko uwo muntu yiciwe ahandi bakaza kumuta ngaho. Ikiziga caciye kijanwa mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge mu buraruko bw'umugwa mukuru wa politiki. Uwugira kabiri yatowe kuri uyu wa Mungu i Bujumbura akaba ari umugore yatowe muri quartier ya Mutakura muri zone Cibitoke mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Yari arambaraye iruhande y'ibarabara, yoba yarashurashujwe ku ngufu imbere yo kwicwa nk'uko bivugwa n'ababibonye. Umwe mu baharanira agateka kazina muntu aba mu buraruko bw'igisagara muri zone ya Kamenge yabariye SOS Media Burundi ko mw'ijoro hari abasuma bitwaje ibigwanisho kama batera abanyagihugu. Yibaza ko umugore yoba yishwe n'abasuma bitwaje ibigwanisho. Abajejwe intwari n'igipolisi bishikiye aho hatowe ibyo biziga bemeye ko hagiye kuba amatohoza, gusa benshi baremeza ko atakizavamo ko kwica abanyagihugu ubutegetsi bwa CNDD-FDD busa n'ubwabigize intego. Ico yazize n'abamwishe ntibiramenyekana. Igipolisi catanguye amatohoza. Giheta hari umwana yatowe ikiziga cajizwe Irakoze catowe kuri uyu wa Mungu ku mutumba Ruhanza muri komine ya Gitega intara ya Gitega hagati mu Burundi. Ikiziga c'uwo mwana w'imyaka 12 catowe mu nzu iriko irubakwa nk'uko bivugwa n'abantu baho. Kwatowe ikiziga ciwe mu nzu iriko irubakwa. Ubiravye yarishwe akerewe nk'uko ababibonye babivuga. Umuryango we uvuga ko bamubuze irengero kuva ku wa gatandatu yari yagiye gusenya. Jean Manirakiza arongoye umutumba wa Ruhanza avuga aremeza ayo makuru, akavuga ko igipolisi cahashitse kikaba catanguye amatohoza. Uwo mwana yaciye ahambwa uwo munsi nyene. Jesue Irakoze agize imyaka 8 bamutorwa ibiziga mu ntara ya Gitega kuva muri Munyonyo guheze. Ikindi kibazo gikomeye cane kandi giteye ubwoba cyerekana ubutegetsi bubi buri mu gihugu c'u Burundi aho ahantu hose hatorwa ibiziga byinshi ntibinamenyekane, kuko ibi byose birateye amakenga abatari bakeya ndetse birashavuza benshi. Baranegura ukwikwegera ko ubutegetsi no gukumirana bicibonekeza mu Burundi. Mu itangazo ryasomwe mu misa kuri uyu w'Imana mu masengero yose ya Eklezia Katolike, inama nkuru y'abepiskopi Katolika iranegura ugukumirana no kwikwegera ko ubutegetsi bicibonekeza mu Burundi. Abo bungeri baragaruka kandi ku bukene buguma bwiyongera mu gihugu hadashizwe inyuma iduga ry'ibiciro kuri byankenerwa, hambavu yo kwikwegera ko ubutegetsi bwose no kunyonyeza amatungo y'igihugu. Babandanya bavuga ko hari ukudahana k'ubutungane budatunganiza bose nk'uko byategerezwa. Muri iryo tangazo bagarutse ku bushomeri bwibonekeza mu rwaruka, ariko kandi bakavuga n'itanga ry'akazi ridakurikiza akarangamutima, aho baraba cane abafase umwete wo gukorera umugambwe uri ku butegetsi. Iryo tangazo ryasomwe mu misa itanguza yubile y'imyaka ishize
Eklezia Katolike igeze y'imyaka 2025 iheze Eklezia Katolike ibayeho, babona ko koba akaryo keza ko kugarukana umwizigirwa ku Barundi ndetse bakavuga ko Uburundi bugeze ahatemba kubera ubutegetsi bubi buhari. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.